inyuma yo guhitamwo Yesu kindi kintu gikomeye cyane no guhitamwo uwo muzobana tekana. Imana yaramaze gutegura byose. Bakobwa benshi barashuha iyo bumvise umuntu wo mu diaspora canke ari hanze. Si bibi kuko hariho ababa bavuganye n'Imana réellement. Mugana Shalom shalom, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabahaye kaze kuri urubuga SSH Burundi TV, ni urubuga rwa Gikristo aho hacaka ibintu bitandukanye kandi bifasha uburyo butatu: mu mpwemu, mu mubiri no mu bugingo. Aho hose twizera ko abashobora gukurikirana ibiganiro byo kuri SSH Burundi TV bashobora guhembuka, kandi turabahaye kaze mu izina rya Kristo Yesu. Tugize umugisha twakira umuntu kuri kamera agiye kutwigisha, agiye kudufasha ibintu byinshi. Twagiye tumuramutse. Mumeze neza? meze neza cyane, turashimira Imana. Amakuru Ni meza. Namwe tumeze neza cyane na twebwe, kandi murasa neza pe. murakoze. Hari abantu babonye ubwa mbere, mwabidondora? Murakoze kumpa ijambo. Jewe ndi umumama, ndubatse n'umushinga ntaho. Imana yarangiriye ubuntu, mfise abana 3. Nitwa Ines Giraneza, ndakijijwe, ndakunda Yesu. Dukundire mudushe mu biganza by'Imana mbere yuko dutangura ikiganiro. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turaguhaye icubahiro. Turagushimiye kubw'aka kanya keza uduhaye. Turakweretse umwanya tuza kumara hano hantu muri kino kibanza. Turakweretse amajambo yose tuza kuvugira hano hantu. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo umujene wese azokumva ino ntahe bivanye n'ivyo ariko aracamwo, mwemuyera uzomugenderere, uzomuganirize, uzomugirire neza. Abariko barafata inzira zitarizo ubagarukane mu nzira yawe. Turaguhaye icubahiro, turaguhaye ikaze muri uwo mwanya wose tuza kumara hano hantu. Ntabari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Baramutse abantu bariko barabakurikirana. Ndabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane. Amen, amen. SSH byagenze gute ngo mwisangeyo? Murakoze cyane. SSH hari habaye conference y'abadamu, hanyuma umugenzi arantumira, ndayijamwo, ndahezagirwa. Hanyuma mu guheraheza baragira presentation y'icari cyo SSH n'amadepartement ahari. Hanyuma nsanga hariho departement y'abajene. Baca baravuga bati umuntu wese ahari yumva ashaka gufasha yiyandikishe na avuge na domaine ashaka gufashamo. Jewe rero kubera ko nari nsanzwe mfise uwo mutwaro w'abajene, nibaza ko umuntu agira umutwaro bivanye n'ingene aho hantu hari byamugoye. Hanyuma ca ndiyandikisha, ndavuga ko nshaka gufasha mu bajene. Uko niko ninjiye muri SSH, précisément muri département y'abajene. Hari abajene badukurikiye bavuga ati yo kubona umumama ashobora kutubwira ukuntu Yesu akanavyemaga kuri televiziyo ati ndumukizwa, nuko abazi ibihe yaciyemo, kandi watubwiye ati numvise afise umutwaro wa la jeunesse kubera ko narenze ivyo naciyemo. Uwo dushingiye ntahe ukatubwira mbere yo gukizwa, kubera ko hamwe yavuze ngo kera mu bugingo bwanje narahindagurika, ngo narakekanye ahandi nkizera. Uwo dushingiye ntahe utarakizwe ko wari umeze, noneho uyu munsi ukaba wemanga ati ndi umukristo. Utubwire na la jeunesse yanyu, ubuto bwanyu ko bwagenze, byo duhezagira byagenze gute? Imana iguhezagire. Amen. Nibaza yuko intahe yanje no yivuga mu mice 3.
mu mice itatu. Umuce wa mbere canke igice ca mbere, ubuzima bwanje imbere yuko mpura na Yesu, hanyuma igice ca kabiri aho Yesu yansanze. Umuririmbyi niwe wavuga ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi igihe Yesu yangereramo. Hanyuma igice ca nyuma ingene namenye uwo twubakana, hanyuma impanuro peut-être notekerera abajeune. Rero amazina yanje nayababwiye, jewe navukiye mu muryango w'abantu bubaha Imana, abantu basenga. Abavyeyi badutoje indero yo kurondera Imana no gukurikira Imana, kandi ndabibashimira cyane kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo toza umwana indero akiri muto, ngo niyagera gukura ntazoyivamwo. Rero abavyeyi banje barantwara gusenga, nkaja mu misa yo hagati mu ndwi. No kuvuga nakuze burya umwana ikintu kimwubaka kinini cyane, si ivyo umubwira ariko n'ivyo abona. Hanyuma ndiga primaire ndayiheza, ndaja muri secondaire. Ngeze muri secondaire urumva naciye ngenda kwiga muri internat. Internat nizemwo hariho umugwi no kwita groupe biblique. Iyo groupe biblique rero barakorana ku ndwi nka kabiri. Hanyuma kwa gukunda gusenga ko ariko aramaze kuja muri jewe, nkagenda muri iyo groupe biblique gukurikirana amasengesho n'ivyigwa. Nkabikunda, gakunda ingene abo bantu babayeho, mugabo bigahereraho. Kenshi bakanantwara mu cumba, bakambwira ivy'agakiza, bakambaza ko nshaka kwakira Yesu. Kenshi nuva umenga bariko baranyinjirira canke navuga nti none aba bantu burya bandavye je babona ntari umukizwa. Hanyuma ndiga secondaire ndayiheza, mugabo iyo groupe biblique narayijamwo. Indirimbo zo muri kantike niho nazimenyeye, niho nazigiye. Indirimbo zo muri kantike ndazi nyinshi cane kandi ndazikunda cane kubera ko nazimenye ntaranakizwa. Hanyuma secondaire ndayihejeje, Imana irangirira ubuntu, mpeza secondaire mfise amanota meza kandi mfise n'icifuzo cyo kuja kwiga hanze nk'abandi bajene bose. Hanyuma umuvyeyi wanje aragerageza kubimfashamwo, nja no kwiyandikisha muri université nize ko nk'ahantu novuga nti nukurindirira yuko iyo bourse iboneka. Umwaka wa mbere ndawiga ndawuheza, ama grande surprise nsanga ya bourse ntibishoboka. Bambwira bati bizokunda peut-être mu vya maîtrise. Hanyuma ndiga université. Ntanguye université je namye mfise ama principe, nubwo ubuzima bwanje ntari bwabuhe Yesu, ari ama principe amwamwe nari narafashe y'ubuzima bwanje. Ndi muri secondaire narumva ko ata makopinage nojamo kuko numva umenga ni ibintu vyonsamaza. Rero maze kuja muri université niho natanguye kwinjira muri relation ya mbere. Sinzi ko noyita copinage, sinzi ko noyita fiançailles, bwa fiançailles nibaza ko ikintu kita envers le mariage. Hanyuma ndatangura université, nize ku université Lumière. Kuri iyo université ni université y'abakristo. Numva nobwira iki kintu umujane wese ariko aradukurikirana, tekana, Imana yaramaze gutegura vyose. Kavuga ngo restez calme, Dieu a tout planifié. Koko il a tout planifié pour nous. Turasanzagurika, turaja muri binabiriya kandi baramaze gutegura kera ivyacu. Hanyuma université ndayiga, hariho groupe biblique, mu gitondo misi yose barasenga. Jeudi twaheza midi groupe biblique bagaca basenga. Ayo ma programme yose nari ndayarimo kubera ca kintu kiri muri jewe cabandanije gukura. Burya hari igihe ubwira ubutumwa umuntu ukumva umenga urashavuye ko atakiriye Yesu, mugabo ikijanye no guconvaincre umuntu ntabwo ari akazi kacu, nakazi kampwemu yera. Twebwe duhamagariwe juste kuvuga buriya ni imbuto ubuhejeje gutera. Buriya uteye imbuto z'ikigori ntubuzi ngo kizoza ari ikigori gisa gutya canke kimeze gutya, wowe uratera gusa, ibisigaye n'Imana ibimenya. Rero ndiga université, ku byo turabisha amaso nagaragara nk'abakizwa, nagaragara nk'umuntu umunsi umwe yatanguye urugendo na Yesu, ariko ntivyari ivyo. Nibaza yuko abo twakorana muri groupe biblique bari babizi, mugabo jewe ubwanje mu mutima wanje nari ndabizi. Rero kenshi ndakunda kubaza iyo mpuye n'umuntu nkashaka kumubwira ivy'agakiza,
nkamubaza warakiriye Yesu, akambwira yego, ndarespekta icyo abambwiye, kuko burya umuntu mu mutima niho yemezwa neza ko akirijwe canke adakijijwe. Rero umunsi umwe ndibuka ko bigeze kunshira kuri programme yo kuvuga ubutumwa, ndababwira nti erega jewe burya sinkijijwe. Nibaze ko umuntu yari yaje kunshira kuri programme nawe nyene yaratangaye. Hanyuma ndibuka ko umunsi umwe baraje kutwereka filme kuri université. C'était un jeudi après-midi, yari filme ivuga ukuza kwa Yesu. Iyo filme bayitweretse nkabona abantu turiko turayirabana babakizwa, umenga barafise amatsiko yo kubona ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko jewe sentiment canke sensation byazanye muri jewe novuga ko ari ubwoba. Ni nkaho nagize ubwoba niyumvira nti aba bantu umenga hariho assurance bafise yo kuja mu ijuru, jewe ntafise. Kubera iki iyi filme isize ubwoba muri jewe? Numva umenga Yesu ntuzi ubunyene, numva umenga hari ikintu ntarakora aba bantu bakoze. Kubera iki iyi assurance? Ndahakura ico kibazo, hanyuma ndataha. Ndiga gushika mu wa kane, entre-temps nagiye muri iyo relation avec des principes, ivyo dushobora gukora n'ivyo tudashobora gukora. Hanyuma ndashika mu mwaka wa kane. Mu mwaka wa kane ndahageze, ndavuga nti jewe ndashaka gutesta ibi bintu abakizwa bagira, kuko narakunda ingene abakizwa babaho, ingene badatrisha, ingene bafise ubuzima bwabo gutandukanye na twebwe. Hanyuma ndavuga nti hari ikintu ca mbere ngira ntangure mu wa kane, ndahagarika gutrisha, ndavuga nti ico bizovyara ntaco nzi, reka ndindire ndabe. Ndahagaritse, ntawe nzokwereka, ntawe nzobaza, kuko sinzi kubona ko muri université urashaka gushika mu kibazo ari nk'ikintu cyo gufata ku mutwe, ukiyumvira ijambo ritangura ukaribura. Hanyuma mu wa kane ndahagarika gutrisha, umwaka uheze, twasohoka tuvuye mu kibazo, nkabaza abandi ivyo batoye, nkumva ivyinshi biratandukanye. Nkagira ubwoba, nkavuga ntuko biri kose je nzohava nsanga vyarananiye. Ariko ndavuga nti nivyasaba ko ndubura nzodubura. Ndiga, wa kane urahera, hageze ko bafisha, ndibuka yuko tugiye kwafisha nahise ubwoba bwinshi, mvuga nti basha vyagenze gute. Nshitse mpura n'umuntu ariko aravuga ngo kuri tableau d'affichage ngo hariho umukobwa yaronse plus de 80% muri informatique, je nagize informatique de gestion. Hanyuma nshitse kuri tableau d'affichage nsanga ni jewe. Sanze ari jewe, muri jewe nabaye butangare. Ndavuga bwa bundi ushobora gusanga bya bintu by'abakizwa bikora. Kumbe wizeye Imana urashobora kuyibona. Aho ndahakura novuga nti kabaza. Nari mpejeje université, ya relation ndayirimwo, nta kibazo na kimwe. Hanyuma inkuru y'umwana isubira inyuma, muri iyo misi ya nyuma ya université ndiko ndataha, narahuye n'umudame twabana, jewe nakuriye mu Bwiza, umudame twabanye mu Bwiza. Hanyuma nsanga ariko aravugana n'umufrère wiwe wo muri Canada. Acaramubwira ati urazi ndiko ndavugana na Ines. Acambwira ati mumpe. Acaramumpa turavugana. Acarambwira ati uziko narondeye nimero yawe nkayibura, ati narayimusavye burya yarayinyimye sinzi igituma. Imana ishimwe ko ndonse nimero yawe. Abararonse nimero yanje kuva kuri uwo mugoroba. Kuvuga hari nko muri 2006-2007 WhatsApp ntiyari bwaza, hakora amatelefone normal. Hanyuma agaca ampamagara kuva nka 21h, twarashaka kuvugana gushika nka 1h du matin, ariko akoresha amayinite. Akambwira ati wewe nuko nagusanze uri muri relation, sino twaca tugira mariage. Aho wumbaza ngo uyo muntu muri Canada baho ubuzima bumeze gute, nta na kimwe nzi. Jewe ndamuheruka peut-être yiga muri 8e imbere yuko aja muri Canada. Ubuzima yagiye kubamwo hariya ntabwo nzi, qu'est-ce qu'il est devenu nta na kimwe nzi. Sinzi ngo ariko baho ubu buzima, sinzi ngo uwo muntu aragwaye canke arakomeye, nta kintu na kimwe nzi. Juste ko numvise ko ari muri Canada, ndamuzi gatoyi kuko twarabanye muri quartier, muga nta gisumba ico nzi, mba ndashushe. Aho nukuri nashaka ngire ko
mbwire abariko barankurikirana. Abakobwa benshi barashuha iyo bumvise umuntu wo mu diaspora canke ari hanze. Si bibi kuko hariho ababa bavuganye n'Imana réellement. Muga nawe wibaza ko wavuganye n'Imana, uzosubiremo yibaze ko ariyo yakubwiye, kuko hari ibikomere bikomeye cyane twebwe nyene twitera kubera ko twinjiye mu bintu nawe wo kubaza ngo ni igiki cagutumye kuvyinjiramwo, ugasanga nta n'ibintu bifadika ufise. Rero Imana ishimwe kuko ni Imana y'ubuntu, kuko burya wari kumbaza ati none iyo vyari guca bikunda ugaca winjira muri rya mariage wari kubugiye nkaho uba winjiye muri entreprise utazi ingene, utazi ikintu na kimwe cayo, wumvise gusa ngo ari entreprise igira itangura ugaca winjiramo. Rero tuba turatanguye kuvugana, ndashushe kuko natanguye universite nifuza kuja kwiga hanze, urumva ko bitavuye bikunda, donse umuntu ari hanze wamenga hewe ni Imana. Mugabo entre temps ndi muri ya relation y'umuntu tumaranye iyo myaka 4, nta na kimwe dupfuye, nta kibazo na kimwe. Mugabo undi akambwira ati burya jewe nsanga ta relation murimo twari guca dukora mariage, muga nkavuga nti none ubu turi kumwe we noba ndamuhebeye iki, naco dupfuye ntaki. Muga nkumva umenga hamwe hogira akantu kadukana gatoyi ko bakamfashije. Hanyuma umunsi umwe basha ari mwijoro amperekeje, arambwira ati burya naramenye ko naka wo muri Canada muvugana, kandi naramenye ko azoza kugukwa aho hari nko mu 8 canke mu 7, naramenye ko azoza kugukwa mu 10. Rero nashaka tujane kuri internet umwandikire turi kumwe umubwire ko biheze. Ndamubwira nti effectivement uwo muntu arahari kandi ahora mpamagara turavugana, mugaje ntituri kumwe kuko je ndi mu yindi relation, kandi naramubwiye ko ndi mu yindi relation, kandi naramubwiye ko ntashobora gufatanya relation zibiri. Ntangura kwiyumvira ingene narabuze ingene ivyo bintu ndabisohokamo. Ndamubwira jewe numva no bandi ridicule ntidushobora kugenda tujanye ngo ngende kwandikira urya muntu ngo biraheze, kandi atavyari bihari. Nawe nyene yovuga ati mbega we nibiki bigufashe. Cyo nambwira nti rero je numva uri kurangora, ndagusavye tubihagarike. Uvya kweri urampevye? Yego. Uvugisha ukuri? Yego. Ndabihevye. Nibaza ko nawe nyene atatahuye. Gaje navuga nti ndaronse voie de sortie ingene noneho nca ninjira muri ya relation neza, hanyuma ikabandanya. Mugabo mu vy'ukuri ijya relation ndi ntayo nari ndimo, ariko ujya muntu yara contact akamvugisha. Hanyuma sije nabonye ya saa 3 irageze ngo mpamagare kugira ngo ndamumenyeshe ko ya relation nari mwihagaze iheze. Je urumva nari ndyohewe, ndamubwira nti bwa bundi namuhevye wa muntu. Ca numva umuntu basutse kwa amazi akanya wamuhevye wango. Okay. Nzi ko aca ashuha agaca ambwira ati rero twinjire muri relation bigende gutya anya. Okay. Hewe nibaza ko bukeye canke inyuma y'iminsi 2 arambwira ati hari hantu ngiye gukorera, aho hantu ngiye gukorera nta telefone ikora, nta internet ikora, hazohera menga yambwiye 3 ou 6 mois tutavugana. Ati rero no kwihangana, umva mpejeje guheba wa wundi aradisparesheje. Kujya ntiyabaye 3 mois, ntiyabaye 6 mois, ngira ngo yabaye umwaka canke urenga. Ntangura muri jewe kwiyumvira bega ibi bintu jewe ndimo nibiki, nibaza ko na jewe ubwanje ntarinze neza ivyo ndimo. Hanyuma ujya muntu twari kumwe arambaza ati vyakweri none dupfuye iki, tugize gute? Bwabo vy'ukuri nibaza ko byari bigoye kumubwiza ukuri. Hanyuma araja mu yindi relation n'uwundi mukobwa, mu nyuma aranagira mariage. Nibaza yuko ikintu ca mbere kigoye uri umukobwa niyo wahevye umuntu ataco mupfuye canke ku bushake bwawe, ujya muntu ukabona yinjiye mu yindi relation aragiye no kubaka urugo, wowe utabona neza ivyo biriko biraja. Rero wa muntu nkarindira ko asubira kumpamagara nkabura, ndavuga shari ikintu kitagenda neza. No kuvuga umunsi umwe duhura n'umugenzi wa sa sœur, arambwira ati mbega we nako muri Canada mwarigeze kuba muvuga? Ndambwira ntego. Acambwira ngo rega ngo je narigeze kumva sa sœur ngo ariko aramuvugisha, ngo aramubwira ngo ariko aramubaza ngo mfise ngo abakobwa 2 ngo ndiko ndafiansa, ngo nashaka untoza umwe. Ati rero igihe bariko baravugana narumvise ko izina ryawe yarivuze,
avuga n'uyundi mukobwa ati rero numvise sa sœur ariko aramubwira ati Ines vraiment oya Ines ntumurondere kuko Ines ntakiri wa mu Ines uzi yarahindutse ameze gutya na gutya aravuga ibintu byinshi bitari byo ariko ndamushimira Imana kuko nkuko nabibabwiye Imana iba yateguye byose ibyo byose ijambo ry'Imana rivuga ngo kubizera Imana ngo byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero jewe aho onye universite ndayihejeje namenyereye ko misi yose mu gitondo nja mu masengesho yo mu gitondo jeudi nkaja muri groupe biblique. Mpejeje universite sinari ngishobora kubumbwa na ya masengesho canke ya misa ya dimanche. Numva nshaka kumenya ahantu noshobora gukurikirana ubutumwa. Umunsi umwe Imana iba yarateguye ibyacu byose. Umunsi umwe mpura n'umujene yitwa Christian, Imana imuhezagire sinzi ahageze, ndamubwira nti jewe ndiko ndarondera hano no kwiga ivyigwa vya Bibiliya. Acambwira ati yo ça tombe bien, ti kuri eglise wacu kwa gatatu turabikora, ati dutangura louange amasahaya tugaca dutangura kwiga Bibiliya. Hanyuma yo kwa gatatu ndagenda kuri eglise nsanga bariko bararirimba indirimbo yavuga ngo nama ntangara iyo ndakubonye ngasanga urengeye ko bambwiye. Sanga muri iyo eglise abantu bose bariko bararirimba, ndavuga none aha hantu harabaho, none ni gute je namaze imyaka yose aha hantu ntigeze ndahamenya. Numva ari ikintu gikoretse muri jewe, ndataha mugabo ndumva ko kuwa gatatu ntazopfa nsubiye gusiba n'umunsi n'umwe. Sije nabona mercredi irageze 17h30 ndaba ndi muri eglise. Hanyuma ndumva ko hari n'amasengesho yo mu gitondo, urumva ko aza gusana ya prière matinale yo kuri Université Lumière. Imana ihezagire cyane abantu barongoye ku biblique Université Lumière kuko hari ibikorwa byinshi ukora utabuze ngo bizovamwo iki, ariko benshi muri twebwe agakiza kacu kavuye ngaho kubera ko ijya mbuto barayiteye hanyuma ishishikara gukura, kuko iyo nyota navanye muri Université Lumière niyo yantumye ndondera aho mbandaniriza. Hanyuma ndibuka yuko mu masengesho mu gitondo hari muri février 2008, ndahibuka ko si c'était hier, hahaguruka umukozi w'Imana ya Sezagire. Uwo munsi mu masengesho mu gitondo twiga n'ijambo ritonya kubera yaba ari umwanya mutoyi. Uyo mukozi w'Imana aca aravuga ati ngira ndababaze ikibazo gisanzwe kiza kugufasha kumenya ko uri ku rutonde rw'abakijijwe canke abadakijijwe. Iki kibazo nawe uri kuradukurikirana ngira ndakikubaze kuko jewe nico camfashije gutera intambwe y'agakiza. Aratubaza ati ngira ndabaze ikibazo gisanzwe, wishura ego canke oya, nta peut-être ibamwo. Aratubaza ati hamwe ko tuzi ko Yesu ashobora kuza kutujana umwanya wari wo wose, ibi inye novuga nti ama eglise menshi, haba mu bo twita abarokore, haba mu bo twita abakatolika, ico kintu turakizi ko Yesu azoza kutujana. Murazi ko hari indirimbo muri katolika baririmba bibuka yurizwa mu ijuru rya Yesu, hariho indirimbo baririmba ivuga ngo kwagiye ni kwazogaruka. Nukuvuga ko kujya yagiye réellement azogaruka. Hari umukozi w'Imana yigeze kwigisha avuga ati burya ikigo Yesu ko Yesu azogaruka, ati cari kigoye kwari ukuza akambara umubiri akamara imyaka 33 ariko araba muri ubu buzima ari umuntu 100%, burya nico cari kigoye gusumba ibindi byose. Ukuza kutujana kiroroshe par rapport ivyo yamaze gukora. Hanyuma acara tubaza ati ukaba wumva hamwe Yesu yoza kutujana ubunyene, ukaba wumva wogenda wemezwa neza ko mu bogenda urimwo, no kuvuga ko kijijwe. Ati ukaba wumva ukekeranya, ati no kuvuga ko utarimo. Inkuku je umbajije uti mbega Madame Ines wowe uri marié, hamwe ntanguye gukekeranya no kuvuga ko no banarigeze ngira mariage. Mugabo nimba naragize mariage umunsi umwe ndabizi neza ntakekeranya ko nubatse. Hanyuma aca aravuga ati ukaba wumva ukekeranya ngo ndi niteka ryo kukumenyesha ko mu baja mu ijuru utarimo. Ati ukaba uri muri abo bakekeranya uzurirukanga ku maguru yawe ngahe imbere. Sinamenye ingene nashitse imbere, ndavuga ya myaka yose y'amago biblique yose najamwo, burya mu baja mu ijuru je sinarindimwo, burya kwa rugendo sinigeze ndarutangura, ntangura kurira, ndumva ko hari ikintu gikoretse muri jewe.
uyu munsi hari igihe wumva ko umuntu ariko arahamagara abantu bihana ukamenga ariko arabinginga. Nukuri ntitwategezwa kwinginga abantu ngo bakire Yesu. Yesu n'umugabo ateye ubwoba, n'umugabo akomeye, twategezwa kumwakira tuzi uwo twakiriye. Buriya nta muntu yokwinginga ngo nagira ndakubaze ngo ko vyoshoboka yuko ngo wakira ngo perezida wa Republika ari perezida w'igihugu. Oya, ubuzi kugira wakira umuntu w'icubahiro. Rero nibaza yuko buriya igitangaza c'agakiza gikoreka mu gihe watahuye neza ikintu gira ukore. Bitavuye ku ma emotion, bitavuye ku gakuku, kubera ko bose bahagurutse ukabona ukibaza ngo hari cyakoretse kandi atacyakoretse. Rero nahagurutse numva nuzuye amosozi, sinamenye ingene nashitse imbere. Baradufasha kwakira Yesu, bavuga nti aho niho urugendo rwanje no kugendana na Yesu rwatanguriye, kuko ndumva ntoja kuvuga ivya choix du conjoint, ngene namenye uwo tubana, ntavuze ingene nahuye na Yesu, kuko uwo tubana turiko turabana juste umwanya tuzomara ngaha kw'isi. Mugabo hariho uwundi mwami nakiriye kandi tuzobana ibihe bidashira. Nico gituma mba numva umenga intahe noza kuvuga ingene nahuye n'uwo twubakanye, ntavuze ingene nahuye na Yesu, numva umenga hariho ico bakibuze. Kuko ndakunze kubivuga, mariage ntabwo ari finalité. Mariage c'est destination finale. Hariho ahandi hantu turiko turaja. Hanyuma mpejeje kwakira Yesu ndataha, numva ntekanye, numva nta menga ni cirore ntanguye kwiraba muri jewe. Ico gihe narakunda kwambara impuzu ziri décolleté nk'abajene, umujene wese, ariko nshitse muhira uwo munsi ndavuga none jewe piga nahora nambariza impuzu nkagenda mwibarabara. Buriya igitangaza c'agakiza cakoretse muri wewe, nta muntu akubwira ngo heba iki, ngo heba inzoga, ngo heba biriya. Oya. Ndibuka ari jambo nkunda cane muri Bibiliya, abigishwa babajije Yesu ati none mbega wewe uje gukuraho ivyagezwe vya Mose? Aravuga ati oya, sinje kubikuraho, ahubwo nje kubinoganza. Yarababwiye ati cette fois-ci ivyagezwe ntivyanditswe ahantu ku giti canke ahantu mu bitabo mu bisoma, ivyagezwe vyanditse mu mitima yanyu. Nukuvuga je nizera ko umuntu yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mpwemu yera acaza akaba muri wewe, agatangura kuvugana nawe, akaba muzima, ugasigara ubaho hari uwundi muntu ariko arakubwira ngo iki kintu gira ukore sico, canke wagikora ukumva ko ubuze amahoro. Itangura kuva ico gihe, no kuvuga ndi muri iyo phase. Wa wundi twari dukundana muri université yaragize mariage, wa wundi wo muri Canada yaradisparesheje, namaze no kumva uko vyagenze. Hanyuma ndabandanya inzira y'agakiza, ndumva ko hari ikintu mpejeje kuronka, hari ikintu gihejeje gukoreka gisumba ibindi byose no bamaze gucamo. Hanyuma ndumva ko ntashobora guhebaho nahora nsengera, nkaza gusenga hajya dimanche mu gitondo, ku mugoroba nkacanja gusengera muri eglise nasengeramo, kuko numva ntashobora kuhaheba. Ariko à un certain moment ndibuka un dimanche nagiye gusengera kwijabe, nari mfise mu petit sœur wanje yakijijwe imbere yanje, Imana imuhezagire, kuko novuga nti agakiza niwe yakazanye mu nzu iwacu, kuko hagiye ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwakizwa ngo nzobakiriza n'imiryango yanyu. Hanyuma ndibuka uyo musoho wanje arantumira, arambwira ati nzobatizwa. Ndambwira we warakijijwe, waragiye mu bintu vy'abakizwa, ntutinye ingene inkurikizi z'ingene bizogenda muhira niki. Arambwira atoya, ati nahisemo ikiruta ikindi. Ndamuherekeje, ndibuka ko naciye ngenda no muri eglise vivante. Iyo dimanche hari habakijijwe bagenda no gushinga intahe. Ndibuka burya ijambo ry'Imana rivuga ngo bamuneshesheje gushinga intahe zirubaka. Uyo mugabo rero yashinze intahe, yavuze ati je nshaka gushinga intahe jenyene, ndifuza ko n'umukenyezi wanje abari ngaha kugira ngo yemeze neza ibyo ndiko ndavuga. Aravuga aho Yesu yamusanze, aravuga ingene yahora kubita umugore, ingene yahora aboregwa, ingene yahora agira gute, amaze guhura na Yesu ico yacitse.
ndavuga ngaha hari intahe za transformation, hariho abantu ubuzima buhindura, kuko burya urabona umuntu arashaka kudesida akavuga ati namenye ko par exemple inzoga zimerera nabi ndashaka kuziheba, akabidesida no musi ariko ejo bikanka, kuko nta kintu na kimwe dushobora kwishoboza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Hanyuma iyo ntahe yarankoze ko ndavuga nti ibitangaza bya transformation birabaho, birakoreka. Umuntu agahinduka, yari umugabo w'ikigaba, yari umugabo aja mu bagore, yari umugabo akubita umugore, agacika umuntu muzima. Numva ndakozweko, ndicara ndiyumvira, mbega none jewe ko nsenga ngaha mu gitondo, ku mugoroba nkaja harya, burya nibwishije ukuri. Hari ikintu gikomeye cyane cyitwa rendez-vous avec soi-même, kwirencontre wewe ukiraba ukavuga uti mbega je ndi mu buzima bumeze gute, kubera ikindi ko ndagira iki kintu, birafasha cyane. Hanyuma ndicara ndavuga nti harya ahantu ndatahana ijambo, ndirimbura, hariho ahantu binshikana, ahandi ego biramfasha, mugabo nshize ku munzane nza gusanga ngaha nsengera mu gitondo ndiko ndakura. Sinshatse kuvuga ko hajya ahantu narinda abandi badakura, je ndiko ndavuga ivy'iwanje ku giti canje. Ndavuga nti aha hantu ndiko ndakura, ndiko ndaheba ibitari vyo, ndashira ku munzane, ndavuga nti ndadesize. Nuko ninjiye muri iyo eglise, ndavuga nti jewe nzokora vyose, je sinzobatizwa, je nemera ibatisimo imwe, naravyigisha nkanavyigisha neza. Ariko ndibuka umupasiteri nigeze kubibwira, arambwira ati nta kibazo, wowe ko wahisemo gukurikira Yesu, ibisigaye mpwemu yarazogenda aragutahuza. Maze kwakira Yesu ndakunda gusoma Bibiliya, nkagira inyota, ntangura gusoma Nouveau Testament. Hanyuma ncanshika hahandi Yesu yaza agasanga Yohani Batista ariko arabatiza. Hanyuma Yesu agaca asaba Yohani Batista yuko amubatiza, sivyo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo yasavye ngo amubatize ngo kugira ngo ashitse ukugororoka kose. Ndavuga burya Yesu ntiyabatijwe kubera ari umunyavyaha, yabatijwe kubera ko niko ivyanditswe vyari bivuga, ko ari kugira ngo ashitse ukugororoka kose. Iryo jambo numva rirantsinze, ndagenda ndiyandikisha. Ndumva yuko agakiza narakakiriye, mugabo kubatizwa ndakeneye kugira témoignage iri public, kugira ngo n'abatabizi babimenye, kuko Yesu twakiriye si uwo kunyegeza, oya, n'umwami w'icubahiro, dutegerezwa kuvuga hagaragara kugira ngo n'abatabizi babimenye. Hanyuma ndabatizwa, ndashishikara kugendana n'Imana, ariko nkomeretse kubera ko navuga nari nahejeje kumenya ko wa musore aba muri Canada ariwe yamubwiye ati ntubandanye n'ujya mukobwa. Numva birankomerekeje, kandi ujya musore we yari umuntu asenga, yitwa ngo arakijijwe. Numva vraiment ndavuga Mana, none kubera iki je dufiki niki? Mugabo nkakumena bibabwira, Imana haba hari ivyo yaduteguriye. Ndatangura ndavuga nti rero numvise ko uyu musore we wari wafise ijambo, ko ntangura kurondera ingene c'amanota. Nkaca mfata nkagenda nkasuma, nkagura imikeke, nkagura ibiki, twimana imuhezake. Nkaca ngenda muhiriwe, yari mariye, nkaca ngenda nkateka, nkamusaba igitenge, nkateka, kuko nabanzi yuko aza kugira iki, gutanga raporo, akavuga ati burya muntu twaramwihenzeko. Nukuri nashaka mpamagarira umukobwa wese bariko arandaba, ariko aragerageza guca amanota aha canke hariya. Nukuri uno munsi nje kuguhebuza ko bidakora, ntibikora kandi ntibikora. Biraruhisha mu mutima no ku mubiri no mu mufuko, biruhisha hose. Nukuri ndabasavye muruhukire mu mwami wacu Yesu Kristo. Ntimurondere kwemerwa n'abantu, murondere kwemerwa n'Imana. Ico nagiye kugitahura, naratevye, nararushe. Burya Imana imaze kukwemera irakwemeza n'abantu, nturinda guhangayika. Hajya turuha kubera ko turiko turashaka ko abantu batwemera. Nkagenda nkateka iyo mikeke tugasangira, akangaya
akancisha mu ijisho. Nukuri muruhuke kuko ivyo bintu biraruhisha gose, kandi n'umuntu aba ariko arakuraba araruha. Hari muri nibaza ko narabimazemo nk'imyaka ibiri simike. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ngo ribe muri mwebwe rigwiriye. Buriya uko ugenda urakurikirana amajambo y'Imana niko ugenda uratahura aho ugwaye canke aho ukomeretse. Novuga nti ni nk'ukwimenya ugasubiza amaso inyuma, Imana ikakugurura amaso. Burya iyo tugiye kumva ijambo ry'Imana ni nk'icirore baba badushize imbere kugira ngo twirabe tumenye aho tugwaye, twakira ijambo ridukize. Hanyuma uko nagenda ndumva amajambo y'Imana muri jewe, ntangura kwiga sur mon identité en Christ. Nukuri abajeune duhora dukorana barabizi ko ikintu citwa identité, ndumva yuko inyuma yo kubwira agakiza umuntu, ndumva no mwigisha kuco yacitse inyuma yo kwakira Yesu. Agaciro ufise sahuba, sico ufise, sico ukora, ni Kristo ari muri wewe. Nkunda kubwira abantu nti harya Yesu ari muri twebwe, uwo mukurayo canke twotandukana nawe twareka kugendana nawe, twocika abantu bari désagréable. Burya ico turi ni kubera Kristo ari muri twebwe. Hanyuma ntangura kumenya agaciro kanje, ntangura kumenya kuguruka amaso, ndabona ingene nisuzuguje, numva birambabaje, ndavuga kweri narabuze ubwenge. Ariko nashaka ndababwire amajambo y'Imana yarabaye muri jewe agwiriye, ndamenya identité yanje gushika naho nja kuri extreme yindi. Iyo nayo nikindi kibazo gikomeye cyane ku bakobwa. Urashobora gushika ahantu wiraba ukumva usigera umuntu w'igitangaza ateye ubwoba, ata muntu numwe yoshobora. Ico naco ni kibazo. Kuko extreme yose nimbi. Hanyuma nibaza yuko byarafashe nk'imyaka 3. Sinabashinga intahe ingene naronse akazi. Mpejeje kwiga muri Université Lumière, nararonse ahantu nakora ikiraka muri ONG. Nahakoze nasigariye umuntu pour un mois, ariko bariko bararondera umukozi. Haca hatera crise économique. Baca baravuga bati ikibanza twari tuzi ko twogushiramo ntibigikunze kuko ahubwo tugira tugabanya abakozi. Ariko nababwiye ko amajambo y'Imana yari yamaze kugwira muri jewe, nsigaye mvuga iki jambo ry'Imana rivuga. Hanyuma ndabwira Imana nti waratubwiye ko tuzoba umutwe tutazoba umurizo. Ni jewe sinsubira kwicara muhira, namaze gutonda ku kazi. Akazi nakawe, jambo ry'Imana rivuga ngo celui qui donne le vouloir et le faire. Ni wowe uzondonderaho nicara naho nkora. Ndibuka yuko nategezwe guheza aho muri iryo shira hamwe ari kuwa gatanu. Ja numva umudoyen wo ku Université Lumière harantelefone, arambwira ngo nakwafishije ngo naguhaye cours uzokwigisha. Ndamubwira nti mugabo siniteguye, ati ntavyo kwitegura, ndabikumenyesheje itegure. Nukuvuga kuwa gatanu aho nategerezwa bateza kunsezera aho nakorera, naciye ntangura kuja gutanga cours ya mbere muri Université Lumière. Hanyuma inyuma yaho niho naronse akazi muri banki, nahamaze umwanya munini ja gukorera rero muri banki. Ngiye gukora muri banki ndaharonka abagenzi. Hanyuma burya Imana irazi ibyo dukeneye, ariko na Satani arazi ibidusamaza canke ivyo yoshira imbere yacu bikadukwega. Hanyuma hariho umusore avuye aba mu Bubirigi, arambona ndi kumwe n'umugenzi wiwe, arambwira tujya mukobwa nari nifuza kumumenya, ati wompa contact yiwe gutya na gutya. Hanyuma ndibuka yuko umunsi umwe ari kuwa mbere ndi ku kazi, nagiye numva umusekirite amamagaye, arambwira ati hariho umuntu, hariho amashugwe bakuzaniye. Ndavuga jewe ku kazi? Ngo yego, ngo handitse ko izina ryawe, none we ntiwitwa Igira neza? Yego. Hewe ngiye nsanga umuntu akora mu mashugwe yafise iyo buke, arambwira ati umuntu yabindungikanye. Somye kuri carte nsanga ni wa mugenzi w'umugenzi wanje. Buke y'amashugwe irimwo parfum. Ntangura kwiyumvira mbega je iyi ndayinjiza gute muri banki? Ibi bimbaye ko nibiki? Wamenga ni bya tubona muri filme. Ndagenda ndinjiza ayo mashugwe,
ndibuka yuko lundi yindi urumva ajya amashugwe y'abayumye yagera ayandi mashugwe yashitse. Hanyuma ndibuka yuko hariho abadame twakorana baraje barambwira bati rero shawe uriko wigira umunyabwenge wibaza ngo umugabo ngo ni binabiriye, ati natwe turi mariye ntidushobora kuronka abantu batugirira ivyo, ati ntiwibaze yuko hari umugabo uzoronka ameze gutya anye, burya umuntu ari facilement influençable. Mu mutima wanje nkumva yuko sindi amene, kuko uyu musore twaravuganye ndumva neza ko adakijijwe, kandi mu byo nigishijwe ndazi ko tutemerewe gutora mu banyamahanga. Ico rongera ndagihagarareko. Uyu munsi urahura n'umukobwa ukamubaza akakubwira ati nararonse mu fiancé bimeze gutya na gutya, ukamubaza arakijijwe, akakubwira ati bon arasenga. Nukuri aha hantu nashaka kuhagarara kuko uyu munsi ni kibazo gikomeye cyane, kuko nkuko nabivuze agakiza si kwinjira muri eglise kanaka, n'urugendo watanguye yajo. Turi mu rugendo turiko turaja mu ijuru. Ubwo rugendo nturukorokera mutarutanguye, urarutangura. Ushaka kuja Igitega ugafata bus, iyo bus urayinjiramo umunsi umwe, sino ntiwo woguma uvuga uti ndafise projet mugabo ntiwigera uhaja. Rero novuga nti ni ikintu gikomeye cyane ku mwigeme wese cyangwa umusore wese ashaka kuba ariko arakurikirana iki kiganiro, kubera ko uyu munsi nibaza yuko habamwo kwihebura canke kurindira umwanya ukabona uwo akijijwe canke musangiye ivyizegwa ntawe uri kurabona ugaca uhitana ubonye hafi. Rero tukiri ngaho umuntu akijije canke musangiye ivyizegwa iyo bari muri mwidini rimwe. Umuntu akijijwe si umuntu musengera mwidini rimwe, kuko hariho amashengero menshi ameze ariko bavyizera bizera ko abo muri eglise yabo bategerezwa kurongorana canke kubakana. Ukijijwe si usengera muri eglise usengeramwo, kuko urashaka muri rya eglise urimwo bajya bose ntibariko baraja mu ijuru. La preuve nuko igihe umwami wacu azoza gutwara ishengero bose ntibazogenda, hariho abazosigara. Hariho abazosigara kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazoba bari babiri ngo umwe azogenda uwundi asigare. No kuvuga yuko si bose bazogenda, si bose bariko baraja mu ijuru. Rero nkunze kubwira abakobwa canke abahungu tuba turiko turaganira, agakiza nturaba ahantu umuntu yinjiriye, muricara umuntu akagushingira intahe. Umuntu yakijijwe n'umuntu afise intahe imbere yuko ahura na Yesu, n'umuntu akubwira ati Yesu twahuriye aha hantu, Yesu amaze gushika mu buzima bwanje ivyo yakoze nibi. Umuntu akubwira, hari umuntu muhura akakubwira ngo je nkizwa misi yose, ngo chaque dimanche je ndakizwa. Sivyo, nta muntu agira mariage chaque jour. Mariage ni ikintu gira rimwe. Erega mariage tugira ngaha mwisi ni scenario y'ivyo tuzokora mu ijuru. Sivyo, uyu munsi tuvuga ngo turabageni ba Kristo, nukuvuga ko Kristo niwe mukwe wacu, niyaza azobaje gutora umugeni. Sivyo, none azoza kugutora ataco mwayazi, ataco mwavuganye, utamwakiriye ngo umwemere. Il est tellement précieux ko atoshobora kwihadikiriza ku muntu atamushaka. Rero novuga nti ico kintu nuvumenga kiri clair. Umuntu akijijwe n'umuntu afise témoignage. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobamenyera ku vyamwa bama. Ntaba ari umuntu ariko arakubwira gusa ngo araza ama verse canke iki. Mbega yama ivyamwa bimeze gute? Mbega ubuzima bwiwe burahofleta Christ? Ni ikintu gikomeye. Nibaza yuko ico vraiment ari ikintu gikomeye cyo guhagararako, kuko hamwe no kurindira, hamwe no guteba, hamwe no kwihebura, umuntu aravuga ati uwukijijwe ntawe nabonye, reka mfata ari we wese. Ariko nkuko nabigarutseko, mariage c'est destination finale. Hari aho turiko turaja, et c'est ça la finalité. Mariage turashaka kuyinjiramwo inyuma ya 2 jours, umwe muri twebwe agapfa, umwe muri twebwe agataha. Nukuvuga ko c'est pas ça la finalité. Hari hahandi hantu turiko turaja. Rero novuga nti iyo relation narayigiyemwo, numva neza mu mutima ko atari amen. Jeyo haje umuntu akambaza ngo nahuye n'umuntu ngo ameze gutya na gutya, ngo mbega ngo wibaza yuko ngo yoba ariwe. Igihe cyose namambwira umuntu nti uje kumbaza siwe, kubera ko le fait que vyaguteye kuja kubaza umuntu ko yoba ariwe canke atariwe, nukuvuga ko muri wewe ntiwemezwa neza ko uwo muntu ariwe, urakekeranya. Rero nibaza yuko
hamwe n'ibintu byinshi twibaza ngo narasabye amasinyi Imana, ngo nzosaba ibimenyetso, ngo nzogira gute, intahe ya mbere itabesha niyo mu mutima. Mbega urafise amahoro yo mu mutima, urumva wemezwa neza ko tu dois avancer, kuko kenshi turishigikira. Kenshi turishigikira kandi tu es la personne la mieux placée yo kugira ngo amenye neza ko ivyo ari byo canke atari byo. Je mu mutima wanje narumva yuko igikenewe suko umuntu tubandanya muri mariage nuko abanza kugiranira imigenderanire na Yesu. Mbega murazi igituma bikomeye? Birakomeye kubera ko iyo umuntu ariko arakuresha biroroshe ko yipriva canke areka ibi na biriya. Mbega niyamara kugushikana mu rugo bijya bintu azobireka kubera iki? Ntazobireka kubera wewe, azobireka kubera atinya Imana. Nico gituma Imana yabwiye Mose ngo abwire abanyisirayeli ngo ntibatore mu banyamahanga, sivyo? Kubera ko abanyamahanga si umuntu ava mu kindi gihugu, si umuntu asengera mu yindi shengero, ni umuntu mudahuje ivyizerwa, sivyo? Mbega ko ari ivyo twizera twebwe mu bakizwa, ni waba udakijijwe uyo muntu nimwaja kubaka bizogenda gute? Muzosengerahe? Abana bazosengerahe? Twebwe ntitwizera ivyo kubatiza umwana, twizera kumuhezagiza. Mbega umwana niyavuka bica bigenda gute? Ninda seda hagati yanyu, muzokoma musanga hari ibintu muriko muragwanirako. Rero ari mu pastor ariko aratwigisha mu cigwa cyo kwimenya no gukira ibikomere, aratubwira ati burya iyo abantu bakundana canke bari muri fiançailles canke bari mu rukundo, ati umutima wabo uri ku mururumbo ugera kuri kangahe kwijana, ati bisigura ko si ibintu vyinshi afatira umwanya yo kwicara ngo abinoganze. Nico gituma nibaza yuko kuba jeune birakenewe cyane yuko bigishwa bakamenya ibintu bijanye n'urufatiro mu guhitamwo umuntu bazobana, kuko nkuko nkunze kubivuga, inyuma yo guhitamwo Yesu kindi kintu gikomeye cyane no guhitamwo uwo muzobana, kuko urashaka kwinjira mu rugo ukijijwe, ukunda Yesu, utinya icaha, ugashika mu rugo ukahakomerekera, ugacika umuntu mubi, ukanka umuntu mubana, ukamwifuriza inabi, ugashika ahantu umuriro ugutegereje gutya anye. Kuko ntibisaba gusa ko waratanguye urugendo. Ijya bisi wafashe uri kuraje Gitega irashobora kugira isanganya hagati ntushikeyo. Umuririmbyi ni wavuga ngo Imana ntizoraba intango y'ikintu, ngo izoraba iherezo ryacu. Nta makuru ko kurse twayitanguye, ni byiza twarayitanguye, mugabe igikomeye nuko tuzoyirangiza amahoro. Paulo niwe yavuze mu misi yiwe ya nyuma ngo nagwanye intambara nziza. Ndakunda kubibona ku mpanda, kavuga nti Mana ndifuza yuko ibi bintu bazobinyandikira ko ari vya kweri, atari kubera ko babisomye muri Bibiliya. Yarasubije amaso inyuma aravuga ngo nagwanye intambara yo kwizera. Mbega twizera iki? Twizera ivyo umwami wacu yatubwiye. Ntimukora ibi, nimugira ibi. Hariho vyinshi bitugora tukanavyipriva twabishaka, muga tukavuga ngo umwami wacu, umukunzi wacu iki yarakitubujije. Rero Imana idufashe kugira ngo même à la fin de nos jours tuzovuge ngo twagwanye intambara nziza yo kwizera, twarangije urugendo. Ntibisaba kurutangura gusa, birasaba kururangiza amahoro. Rero novuga nti naramaze umwanya ndi muri iyo relation mugabo atari munini, kubera ko menga aritegura guca asubira mu Bubirigi, yarateguye ivya fiançailles biri officiel, aradutumira, turagenda ahantu yari yateguye, kandi imbere yo kugenda ndabwira nabo twari kumwe nti jewe je pressens ko uyu muntu agira mpe bague, kandi je numva mu mutima wanje ntari prête ngo yango si bague. Ndagenda malgré moi, ndashika aho hantu sanga yagiye ajanye n'abantu batwiteguriye amafoto sinokubarira. Iyo bague mba ndayakiriye, pana kuvuga ngo nayakiriye kubera ndavyumva, ntavyo numva. Kabwira Imana nti Imana nukuri mfashe ibi bintu ndiko ndajamwo ntavyo nzi, nukuri numva nobwira umuntu wese ariko arankurikira, faites énormément attention ku mashua muriko muragira uyu munsi, kuko ico uri kurashwazisa uyu munsi kiradetermina ico uzobejo, kiradetermina ico uzoba mwejo, gushika ku bantu muriko muragendana. Imana idufashe, nico gituma twaronse mpwemu yera kugira ngo ashobore kudufasha kudiserna ico gukora mu mwanya ukwiye. Hanyuma ndibuka ko ndiko ndatora iyo bague, ndaramubwiye nti nubwiye bague ndayitoye, jewe ko ndisura yizi nuko wakira Yesu. Nkibagira yuko uwo Yesu yo namwakira par contrainte kugira ngo iyo mariage ikunde. Hanyuma turataha,
numva mfise ubwoba muri jewe, turaca ahantu n'abo bagenzi turasangira felicitation niki, aho amafoto yamaze gushika kuri Facebook, abantu batanguye kwandika, nibaza ko WhatsApp ico gihe ntiyari bwaze. Felicitation Ines, turakunezererewe. Faites énormément attention ku vy'abantu batubwira, byose sivyo. Harimwe ibiri vyo n'ibitari vyo. Wamenga abantu bose babinezerera, banditse babinezererewe. Hanyuma tibuka yuko muri iryo joro, iyo yari samedi, mu gitondo dimanche bwaca tugenda kuri eglise. Hanyuma igihe cyose ndiko ndasenga naguma mbwira Imana ndagusavye ntuzondekure ngo ngwe mu kinogo, ivyo ndimwo ntavyo nzi, mariage ngira ninjiremo nta na kimwe nzi, mugabo wowe ndazi kubizi kundusha, ndagusavye umfata ukuboko ntundekure ngo ngwe mu kinogo. Ndibuka ko umunsi umwe yarambwiye ngo ndamuherekeza hano mu rubanza, maze kubona abagenzi biwe niki, ndavuga nti iyi environnement numva umenga sindayitahura cane, ariko ndamubwira uwo munsi jewe Yesu nakurikiye ntazondeka ngo ngwe mu kinogo, ndamufitiye confiance ko gushika no ku munota wa nyuma azombwira ati ibi bintu sivyo. Ndashimira Imana kuko Imana ni nyabuntu. Muri ico gitondo ca dimanche, eglise nasengeramwo bari bafise ico no kwita groupe ya intercession, basengera igikorane ca dimanche, bahaja samedi ku mugoroba bakarara barasenga gushika mu gitondo. Hanyuma jewe numva umuntu atelefonye ma petite sœur, aramubwira ngo narondera mukuru wawe wa undi akorera muri banki. Arampa telefone, ndatangara, hari mu ma 6h30 twese tuko turitegura ngo ntiducegwe. Aca arambwira ngo mu pasteur aturongora mu masengesho yaronse message yawe mwijoro, ngo aragufitiye message. Ivyo bintu ryari rya mbere je bimbako, umuntu ambwira ngo aramfitiye message. Jewe ngo yego, ngo ntakuzi izina, ngo yavuze ngo n'umukobwa, ngo asa nk'ukora ahantu bambara impuzu za banke, yicara ngaha na gutya, ati akudekivye twumvise ko ari wewe, ati rero uze kumurondera aragufitiye message. Mutima urasimba, naraye nakiriye bage, byashize ku ma Facebook, muri ico gitondo bambwiye ko mfise message, ndavuga ibi bintu nibiki. Ndasaba telefone yiwe ndamuhamagara, arambwira ati yego ndafise message yawe, uze kundaba duhejeje culte. Nibaza yuko iyo culte ngira ngo yamaze umwanya ntosha gusigurira umuntu, byamaze umwanya munini numva bidahera. Hanyuma uyo mu pasteur twe dusa urubanza rwo kuganduka, hari umuntu twaganduka ko muri Eglise Vivante, hama arambwira ati ndafise urubanza ngiye kuganduka, reka dufate programme yo muri iyi ndwi. Ndamubwira nto yasi ishaka gutaha, n'imiburiburi mparezume basumbwira ivyo ari byo. Arambwira ati reka twicare gatoyi. Arambwira ati twari ko turasenga mwijoro, ati mbona hinjiye umugabo muremure asa nka marayika. Ati yinjiye aravuga ngo hari abakobwa batanu ngiye gukorera ubukwe, ngo umukobwa agira gatanu yahagurukije yari wewe, ngo ariko ageze kuri wewe ngo nabona hari umusore ariko aragusaba mariage, ngo bigeze imbere bigapfa. Ngo mbega ngo hari umusore ngo yeba ariko aragusaba mariage muri kino gihe. Numva ndakumbagaye, ndavuga ntego hariho bage naraye ntoye. Acaragira ubwoba, caravuga ati jewe Imana ntaco yabimbwiye ko, yanyeretse gusa hari umuntu ariko aragusaba mariage bigeze imbere bigapfa. Ako kantu gaca kaja mu mutwe, ncanja muri confusion, ndavuga Mana none mbega ibi bavyifatamwo gute. Ariko burya Imana yaramaze guplanifya byose. Rero ndabibamwo muri iyo minsi, abantu ama felicitation, mugabo mu mutima hoho naronse na ya prophecy ngira ndamerewe nabi. Hanyuma urumva twari turi kumwe, ndibuka umunsi umwe tujanye gusenga, entre temps yari umuntu vraiment adakunda ibintu vyo gusenga. Je urumva yari yumvise ama principe yanje niki, arambwira ati nta kibazo tuzora tujana. Arambwira ati yareze imyaka 10 ntaja mu isengero. Burya turatangura kuza tubajana gusenga, tibuka ko ari n'umupasteur w'umugenzi wiwe wabahanze ya telefonye. Arambwira ati mbega mademoiselle, buriya ntubona yuko Imana igira ikoresha wowe kugira ngo agakizi gashikane kuri urya muntu? Kandi numva umenga ivyo ariko arambwira ngo nivyo. Mugabo ikintu nagiye gutahura nuko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhindura umuntu. Wa mukobwa uri kurankurikira, wa musore uri kurankurikira, nta bushobozi dufise bwo guhindura umuntu.
umuntu yoba umwana mwiza agakora ibintu uri kuramusaba akagira gute mugabo agakiza. Je nama ndabisubiramo, ni grâce. Ni grâce Imana igirira umuntu. Murinjira ahantu muri 10 bakavuga ivyo inkuru zo kwakira Yesu, umwe agahaguruka undi akaguma yicaye. Nukuri c'est une grâce. Nico gituma utohagurutsa umuntu ngugira ngo azokizwa ngo uzogira gute. Oya, rero ndibuka ko umunsi umwe tugiye gusenga ku mugoroba ahantu twari tugiye gusenga hariho culte yo ku mugoroba menga basengera kuri Odeon, duca duhura n'umushinga ntahe wanje turi kumwe uno munsi. Hanyuma acara ambonye turi kumwe aratangara arambaza ngo muri kumwe, nanje ningene mu mutima ntavyo ndiko ndumva ndambwira ntego muga numva umenga ndabuze iyo nyikira. Acambwira ngo c'est bien. Wewe mu nyuma tuganiriye yambwiye ati jewe numvise mfise agashavu k'Imana, ndavuga nti uyu mukobwa ndamuzi ingene akijijwe, ndamuzi ingene yakurikiye Yesu, nukuri ntiyo kwifadikanya n'umuntu adakijijwe. Ati numva nzokora igishoboka cyose kugira ngo ndagufasha. Imana yarahejeje guplanifya byose. Hanyuma mu nyuma arandondera kuko twari dufise abavyeyi bacu barafana ibintu vya kure ataco vyica, twari dusanzwe tuzinanye. Arambwira ati hari ibitabo nashaka kuguha ngo usome. Arampe ibitabo, muri ivyo bitabo harimo igitabo citwa Avec mon mari Rege. Ico gitabo nibaza ko nokirekomanda umujone wese yoba ariko arashaka kugira guhitamwo ubazo kubakana. Hanyuma je sinakunda gusoma ivyo bitabo yampaye, urumva ico ariko kirandaba jewe yari choix du conjoint. Kara gatabo gatoyi ndibuka ko narayenda gasoma ijoro ryose ndagaheza. Ako gatabo kari karimwo ibibazo 10 n'abapasteur bakanditse, couple y'abapasteur. Hariho ibibazo 10 bakubaza bakakubwira bati tu n'as pas intérêt yo kutubesha, ati kubera ni watubesha n'urugo rwawe sugu iwacu, ati kandi decision ugira ufate izokwangaje ubuzima bwawe bwose. Ati rero wishure neza utibesha, amanota uza kwiha araza kugufasha kumenya ko ibintu urimo ari byo canke atari byo. Byari ibibazo 10. Ikibazo ca mbere bakubaza ngo umuntu muri kumwe arakijijwe, yarakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, arafise intahe ya avant et après. Ati ico kibazo ugasanga ni oya. Ati sinakubajije ko yinjira muri eglise, sinakubajije ko ari umwana mwiza, kuko ibyo ubonesha amaso yari umwana mwiza akora n'ibintu byiza ngira n'ivyo gusumba ivy'abakizwa. Ati nakubajije ko yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ati ico kibazo ugasanga ni oya, ndagusabye ntiwavanse, ntusubire no kwishura no kubindi bibazo, mugabo witegure mu maguru masha guhagarika iyo relation. No kuvuga nahejeje gusoma ico gitabo, mu gitondo ndamwandikira ko ndamukeneye sihuta. Cyo turagenda ahantu muri restaurant turicara, ndamubwira nti nukuri hari gitabo nasomye, natahuye ko tu es une bonne personne, uri umuntu mwiza, mugabo tu n'es pas une bonne personne pour moi. Uri umuntu mwiza mugabo nturi umuntu mwiza kuri jewe, uri umuntu mwiza ku wundi muntu, kuko nanje ndi umuntu mwiza muga sindi umuntu mwiza kuri wewe. Rero nari nshaka kugusaba yuko ihorase twoyigarukiriza ngaha. Arambwira ati none ico gitabo wasomye nikihe, urakima nanje ndagisome. Nukuri yari umuntu mwiza, nta n'ibintu ngo vy'imihari ngo canke ivyiki, kuko gushika nuno munsi arashaka kunyandikira message ngikora muri banke, yaranyandikira akambwira ati ndabira kuri konte. N'umuntu vraiment n'umuntu w'Imana, kandi Imana imugirire neza. Hanyuma iyo relation ndayivamwo gutyo. Urumva uyu mushinga ntahe wanje turi kumwe ubu unye, objectif yari afise kwari kugira ngo nshobore kugira iki kuva muri iyo relation nari ndimo. Tukiri ngaho gatoyi, iyo umuntu ari muri rikaca mu izo situation, akenshi mu mpemu canke imigenderanire yiwe na Yesu igira ikibazo, kubera aba ariko aragwana n'amajwi atazi mbega ukuri n'ukuwe. Mbere ni gute wakomeje kubaka ubusabane bwawe n'Imana mw'ico gihe?
urakoze cyane. Ni ukuvuga je nari nsanzwe mfise novuga nti routine canke imyanya yanje yo kurondera Imana nari nsanzwe narashizeho mu gitondo, navyukira muri prière matinale. Ni ukuvuga igihe cose jewe ukuri nari ndakuzi, mugabo vyananira gusa kuva muri ivyo bintu, kuko nshobora kuba ndiko ndabwira uwundi uwo ari we wese ushobora kubuza ukuri mugabo bikanka ko iyo ngingo uyifata. Burya nico washoboye nico Kristo yagushoboje, bivanye naho umaze gushika n'ivyo bumaze gushikamwo. Rero naguma ngwana nayo majwi, muga naguma mpamagara Imana nkavuga Mana, ibintu navyo nshobora kwikuramwo akaba atari ivyawe, ndagusavye ubinkuremwo. Muga numva umenga osi hariho iyindi option yuko vyoshoboka ko Imana ihagakiza uyo muntu, d'autant plus ko yatanguye kwemera, tukaba tujana gusenga, n'umuntu mwiza akora ibintu vyiza. Rero novuga nti ubu uri kuragwana n'amajwi gushika naho kumbura ry'amajwi ashika ahantu agaceceka, kuko burya mpwemu yera ntakoma induru, arakubwira rimwe kabiri utumvise akicecekera, akaba nkaho umenga ntigeze avuga kandi yaravuze. Rero nukuvuga ujya wundi wo muri Canada nakubwiye ko maze kumenya mon identité yarasuye kunterefona nka après umwaka urenga, numva uwo muntu atari umuntu je nosubira kuvugisha, numva ujya muntu yaransuzuguye atigeze amenya agaciro kanje ku buryo ntomuha privilege yo gusubira kuvugana nawe. Ndibuka ko ico gihe nari ndi ku kazi muri bureau, nta minota 5 twavuganye, naciye ndamubwira ko mfise akazi, numva narugurutse amaso nkavuga nti jewe ubu ndashaka kudiringa n'abantu baza agaciro kanje kubera narakamenye. Rero ndi aho hantu nahashitse ntevye, hamwe no gusenga ama erreur menshi twese dukora. Navuze nti ndashaka kumenya yuko uyu muntu wo muri Canada yavuye ku Mana canke atavuye ku Mana. Muri ya periode tutariko turavugana, aho nsubiye inyuma gatoya, kuko iki kintu ndibaza ko kirashobora gufasha abatari bake. Rero no kuvuga narigeze gusenga umunsi umwe, ndabaza Imana nti Mana, none uyu muntu yavuye kuri wewe canke vyagenze gute? Candugurura Bibiliya gutya, cangwa ku hano havuga ngo c'est de l'Éternel que cela est venu, muri Ancien Testament, ngo c'est un miracle à nos yeux. Ndavuga nti iri jambo ni ryanje. None wari kusengera umuntu kugira umenye ko ari we, ugaca wugurura ahantu bavuga ngo byavuye kuhoraho, wumva ko menga ni nyishu. Nukuri nico gituma jewe nukuri nashaka gusaba jeune wese yicara avuga ngo Dieu m'a dit. Simpaririye ko Imana yoba yarakubwiye, muga ndagusavye ugende bukebuke, kuko nimba Imana yaravuze izobishitsa, ariko ikabitavuze uzokomereka, unashike n'ahantu uyishavurire kandi atakibazo na kimwe ifise, kuko yo ntibesha, irera, ikaba yavuze izoshitsa, sivyo? Nukuvuga jewe aho iryo jambo nararihagazeko, ariko Imana ntako itagira kugira ngo ituzanire ibikwiriye byose byo kugira ngo ibintu bitarimwo tubivemwo. Nkuko nyene iki kiganiro gishobora kuba cagusanze uri mu bintu bisa nk'ivyo vyanje, mugabo wabuze ingene ubivamwo. Ndibuka ko narahuye n'umugenzi wanje, arambwira ngo ndamuherekeze kwa wa mu pasteur wa wundi yavuga ubutumwa nkakira Yesu, yaheruka kuja muri Canada. Hanyuma dushitse muhira iwiwe, ryari rya mbere umva nagiye mperekeje uwo mugenzi wanje azinanye nabo, abana biwe baca baratubwira ngo reka tubereke ngo amafoto, ngo papa yaheruka muri Canada. Baca batuzanira album y'amafoto, no kumenyesha ko nagiye mbona nguye ku ifoto ya wa musore ari kumwe n'umukobwa. Umukobwa bahavuye bagira mariage muri babandi babiri, yabaza sa sœur ngo mbega no ufata uyuwe. Ca ndabaza aba bantu murabazi? Aho jewe ndi mu kwizera, nahagaze ku cijambo ry'Imana ryambwiye, hanyuma usinkavuga nti uyu muntu yiyoba ari trahison, none yamaze umwaka wose jampamagara amasaha ngahe guhera 3 gushika minuit 1h du matin akoresha amayinite yiwe, yashaka guta umwanya. Numva umenga de toute façon ntibishoboka, ariko birashoboka. Hanyuma
aho hantu ndibuka yuko nahavuye mvuga nti nta muntu nihagarara ko ico gihe kweri, ndavuga nti sije nza kubona ndashitse muhira, numva nshaka kurira ngene natakaje umwanya wanje kandi nari gushobora kuba ndi mu bintu vya kweri. Aho entre temps wundi twari turi kumwe yaragize mariage, amaze nk'imyaka 2 yaragize mariage, urumva sinasiyo gukurikirana ivy'ubuzima bwiwe. Hanyuma shitse muhira ndibuka ko muri iryo joro nararize, ndavuga nti Mana nibaza yuko ari rya nyuma jewe nshobora kuba noririra umuntu gutya. Numva ari trahison, numva mvuga nti umunsi umwe yarahagurutse aratangura kumpamagara, mugabo wose hemu yarakambwira ati mbe gushavujwe niki, hari ikintu yigeze agupometa, hari fiançailles migeze mutangura, mbega nubwo mwoyitangura arafise droit yo kubivamwo kubera ko atashimye iki canke kiriya. Aho no kuri nshaka kwatira attention y'abakobwa canke abahungu, cane cane abakobwa bishiramwo ikintu sivyo, kubera ko umuhungu muriko muravugana pendant des années abibo bakaba bakuzi, akaba atakintu na kimwe migeze mufundika, nta gihari kuko naco mwafunditse. Uko ariko aragutelefona amasaha 3 ku munsi, kumbura gutelefona amasaha 3 agaca atandukira uwundi akamutelefona 2, uwundi akamutelefona 5, ugaca wibaza ngo uri wenyene. Oya, uri umwe muri benshi, ariko aragerageza, ariko araresha kandi n'uburenganzira bwiwe. Hanyuma ibintu vy'Imana birateye ubwoba. Dimanche ngiye gusenga, twari dufise umushitsi yatwigishije ijambo rivuga ngo Imana irashaka kunyuranya ibintu ku bwawe, sivyo? Ahari don ikahashira tiere. Iryo jambo ryavuga iki? Ndavuga shana navuye mu kwizera kwera, Imana yarampaye rya jambo hariya, n'iri jambo Imana impaye, iryo jambo numvise ko ari rwanje. Ndavuga nti nije navuye mu kwizera, reka nsubire mu kwizera. Aho naho ntabajije, ntumvise ngo ahantu ngo hariko abigikorane, ngo hariho umuvugishwa, nkaba ndirutse nkamubaza ngo menye iyo relation ariyo canke bimeze gute. Aho nkobo umuntu agaca ambwira ngo je mbona ngo harimo ibintu byinshi ngo vyugaye, ngo nugusenga cane. Ariko kweri nukuri abajene ndabasavye mu ruhuke, nukuri nta kuntu na kumwe Yesu yoruha natwe ngo turuhe. Yesu yararushe ku bwacu kugira ngo turuhuke. Nukuri ibintu bijanye na shwa ntibikabaruhisha, muruhuke, nimwabihereza Yesu azobikora neza. Rero urumva ivyo bintu nabimaze mw'iyo myaka ikubita nk'itatu kwa meme, byarankubise ahantu, mugabo Yesu vraiment arasubira araho konsubiza ubuzima bwanje. Urumva nagiye gutahura mon identité inyuma y'ivyo vyose, aho narisubiye inyuma gatoyi. Rero nukuvuga wa musore adakijijwe ndamuhevye, ndugurutse amaso ndashimiye Imana ko imfashije. Mpejeje kumuheba, sishaka kukubwira abantu baba baranterefonye bambwira ati turashimiye Imana ko iyo relation wayivuyemo. Ndavuga none kubera ko abantu bameze gutya, kubera ko turakuzi ko ukijijwe, ujya turamuzi ko adakijijwe, mwese muri abana beza, bwabo hariho ibintu mudahurijeko. Ndavuga nti buriya ukuri ntivyoroshe kuronka umuntu akukubwira. Rero umushinga ntahe mfise ubu uye yaciye disparaître, ntitwasuye kubonana kuko nta cari gihari. Yarampaye ivyo bitabo, mugabo numva ndamwanditse ahantu, ndavuga nti kuri mariage yanje uyu muntu nzomushimira kuko yemeye gukoreshwa n'Imana. Iki gitabo gihejeje gusova ubuzima bwanje. Hanyuma ndagenda kwiyandikisha mu ishuri rya Bibiliya, ishuri rya Institut Biblique. Duca dusubira guhurirayo na wa mushinga ntahe wanje, mwibuke otubano no munsi. Urumva agumye ndababwira ko Imana byose yaramaze kubitegura. Hanyuma ndibuka ko ico gihe twigira hariya kuri large, ngataha mu Bwiza, nta modoka nari mfise, urumva naba mvuyeyo ngaca ngenda kuri bus. Hanyuma we w'ico gihe yaba kuri Mutangano, gaca nshako je ndiko ndanyaruka ngenda kuri bus, agaca mbaza ngo ndashaka kugwa lift, nkamubwira oya ntugire ikibazo je ngiye kuri bus. Nivyo nababwiye, nari naramenye identité yanje gushika naho bicika indenza rugero. Navuga nti uyu muhungu je mbona abakobwa baguma batembera hirya yiwe, je hava nyitiranya nabajya kwera. Ndavuga je sindi muri bajya kabisa. Nkaca ngenda n'amaguru gushika kuri bus, nari ndonse lift kumbure kunshikana muhira, nkazogenda nkazoshika mwijoro, muga nkavuga nti oya je yo nyitiranya. Muga namaze kumenya agaciro kanje ku buryo mvuga nti
aho shetani yagerageje kunkandamiza no kuntesha agaciro, niho Imana yarushirije kubaka muri jewe ikintu cyo kumenya identite. Sivyo? Novuga ni nko kwisobanukirwa, ukamenya ico wagizwe muri Kristo Yesu. Rero kama ndamubwira nti buriya Imana yaragukoresheje ikintu gikomeye cyane, ni kandi jewe n'ukuri nzokwama ndagushimira. Umunsi umwe aransaba ko dufata programme yabawe yabajewe, twari tuzi ko ari ibintu dupfana, nta bintu birebire, ariko uko twicarana